nijyari iyo utamusohokanye naho bizana avantage bivanye n'ukuntu ushobora kumushikanaho bakamugutwara ivyo navyo birashoboka ashobora kuzukurusha uburyo ugasanga kwihangana ko umuntu wasohokanye ni guke mwagiye muri bayo rutahuru umwe bisigure yuko abubu bikundira ibiboneka na cyane cyane nangwa si bose ariko mwaba muturenganije si bose radio television turakunda cyane bivuye ku mutima ibiganiro byawe bidushika kunyota radio television bakunze bimbonesha kure ibiza by'Uburundi RTBB mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye mudukurikirana muri kumande zine zigize isi aho turavuga bari ko badukurikirana baherereye ku mugabane wa Afrika abari ko badukurikirana baherereye ku mugabane wa Amerika bari ko badukurikirana baherereye ku mugabane wa Oceani ndetse abari ku mugabane wa Aziya hamwe n'Uburayi mwese duti sangwe kaze mu kiganiro hindura ingendo duhindura ingendo gisanzwe gica ku mbuga ngurukana bumenyi vyimbonesha kure RTBB aho ndavuga kuri chaîne ya YouTube no kuri page ya Facebook nkuko mubibona sindi umwe ndi kumwe n'abatumire rero abatumire buno munsi murabona ko bashajije cyane ibubafu ni buryo bwanje rero ico tugiye kuganira hanini ni umunsi mukuru na cyane ibihe twimirije murabizi yuko tugiye mu bihe bidasanzwe turaza kurabira hamwe mbega umunsi mukuru aho tubaye mbega umunsi mukuru utumariye iki utwibutsa iki mbega mu kibano umunsi mukuru hari ico uza ufasha mbehoho intambamye zikunda kukwibonekeza mu bihe by'imisi mikuru aho ndavuga kugwaruka ndetse no ku bantu bakuze ivyo byose nivyo tugiye kurabira hamwe bakunze bimbonesha kuri Bwiza by'Uburundi rero muza kuvyumva byose mwidonido rya kino kiganiro ariko imbere yuko nza gutangura muraza kumviriza umwidondoro w'abatumire sangwe ikaze sangwe kaze kandi murahawe ikaze mu kiganiro nyezina nkuko mwavyumvise ni hindura ingendo duhindura ingendo iburyo bwanje ndabona hari umwigeme mwiza cyane yaberewe mwigeme ndaguha ikaze uramutse abakunzi bimbonesha kuri Bwiza by'Uburundi wongere unabidondore murakoze cyane ndabaramukije mwese aho muherereye ndabaramukije cyane ku mazina musanzwe mwitwa gute izina sanzwe nitwa Keza Graziera murakoze cyane Keza karibu cyane Keza murakoze cyane mwamaze kuvyumva bakunzi bimbonesha kuri Bwiza by'Uburundi RTBB iburyo bwanje nibubafu bwanje murona yuko ndahagatiwe reka ronje ibubafu bwanje hari umusore novuga umusore umusonga mbega namwe mushaka kutwidondora muramutse abakunzi mbonesha kure y'ivyiza by'Uburundi mwongere munabidondore karibu cyane murakoze cyane ku mazina nkaba nitwa Eric ndamva neza nkaba ndamutsa cyane gose abakunzi bisamirizi nimbonesha kure y'ivyiza by'Uburundi RTBB ndababwira ati karibu cyane weganiro tugomba tubashikirize murakoze cyane mwamaze kuvyumva bakunzi mbonesha kuri Bwiza by'Uburundi abatumire buno munsi navuga ko ntibasanzwe kuko no mu mwidondoro mwamaze kumva ko tuza twamaze kuja gufata inyigisho zitandukanye kandi twongera tuja muri mood mvuga ati ibintu vyifashe neza tuduze mu kiganiro nyezina rero nko mwamaze kuvyumva ni hindura ingendo duhindura ingendo no munsi tukabaza guhagarara ku kintu novuga umunsi mukuru imisi mikuru mbega burya Eric bavuze umunsi mukuru we utahuriki murakoze cyane iyo bavuze umunsi mukuru no umunsi umuntu ashobora gutegura akahimbaza mu buzima bivuye ku kintu kiba cyamushikiye ciza agacapanga uwo munsi akawuhimbaza akanezerwa hamwe n'abagenzi kugira ahimbaze uwo munsi ni byinshi bishobora gutuma umuntu ahimbaza umunsi mukuru hariho nk'ama umuntu aho yavukiye umunsi w'ivuka giwe ashobora no kuba yagize ceremony kanaka nk'ubya byo kubatizwa ibiki
ego nuko novuga umunsi mukuru muri make no guhimbaza umunsi wibuka bo sinyuzwe ni nayo mpamvu natumiye abatumire babiri no munsi kuko umutumire umwe bavuga ati ururimi gwumwe rukamwa ifyufyo mbega mwigeme Keza niko mwavuze Keza iyo bavuze umunsi mukuru babashatse kuvuga iki ubwa utahora iki iyo bavuze umunsi mukuru ni igihe umuntu ategura nk'umunsi uzomunezera basi agategura umunsi mukuru dufate agategura umunsi ashobora kunezererwa ko ariko bisaba yuko aba yamaze kuwutegura uwo munsi ikintu cya mbere kiri mu munsi mukuru ni umunezero ariko barawitegurira yego murakoze cyane ku nyishu muduhaye ndibaza abakonzi imbonesha kuri Bwiza by'ubundi RTB bariko barumva ko ibintu bimeze neza turiko turatahura bimwe mu byo twara twibaza mbega umunsi mukuru coba ari giki ku kibazo ca kabiri novuga ndakibaza mwese hamwe nza kwishurwa nuza kuba abangutse mbe burya mu munsi mukuru dusangamwo ibintu bimeze gute murakoze cyane mu munsi mukuru ibintu dusangamo ni byinshi cyane na cyane ibyo umuntu aba yateguye kugira anezerwe dushobora gusangamo ibinyobwa ibifungurwa n'ibindi byinshi umuntu ashobora kuzana kugira uwo munsi mukuru ubandanye ugenda neza murakoze nanjye mu munsi mukuru turashobora gusanga nkuko yabivuze hariho ibinyobwa hariho ibyo kurya hariho n'ibyo kwambara bivanye n'ukuntu umuntu aba yateguye uwo munsi mukuru wiwe birashobora kuvana n'ukuntu umuntu usanga yateguye nk'amafaranga nk'ingendo bivanye n'ukuntu aba agomba guhimbaza uwo munsi mukuru none mugabo je sindatahura naye hagiye umuntu kugira avuge ngo afise umunsi mukuru hagiye bashaka gushika ku ntumbero imeze gute murakoze cyane iyo umuntu avuze ko afise umunsi mukuru ni mwa ya ntumbero nyene yo kunezerwa kandi nta muntu ashobora kunezerwa ari wenyene utekereza gutumira abagenzi bakuba hafi ndetse na famiye bose bagakorana ukandi ntaze uwo munsi mukuru wawe ni nko guhimbaza basi ibihe vyiza byo byarakubaye ko niko no bivuga jewe niko ndacumva yego bakoze ibonesha kuri Bwiza by'i Burundi murumva ko turiko turahanahana duca ijya nino duhanahana ivyumviro ku bintu bijanye n'umunsi mukuru mbega burya imisi mikuru kudahimbazwa canke guhimbazwa vyoba vyakigwa kumwe mu kibano na cane ku bantu baba mama n'abapapa canke ku bantu b'inkumi hamwe n'imisore aho ndahereza ikibazo ushaka wa mbere tangure kwishura umwigeme wacu ari umutumire atubwire uko byo bavyifashe imisi mikuru canke umunsi mukuru ntibishobora guhimbazwa kumwe umwe wese awuhimbaza bivanye n'ubuzima bafise canke n'uburyo abafise ariko ico gihe umwe wese uko awuhimbaza aravuga ati n'umunsi mukuru umunsi mukuru ego Eric nawe gute uvyo vyimviro avuze nawe urabishigikiye ndabishigikiye cyane uretse ko ari nk'utuntu ashobora kongerako umunsi mukuru ushobora kuhimbaza mu buryo uba ufise wowe nyene wabajije uti mbega byo byakigwa gute hagati y'abigeme n'imisore canke hagati y'abamama n'abapapa mu rugo hageze mu misi mikuru hageze mu misi mikuru umwe wese agira umuhamagaro wiwe hariho abo usanga bakeneye kugira iyo misi mikuru hari nabo usanga batabikora cyane ariko uwifuje kubigira nta mpamvu yo kumugirira ishari mbonye umutumire mugenza wa twenze ivyo uvuze bishobora kuba atari byo mbe afise ngira ko yashobora kuhira ko canka kongerako oya avuze byo bivana n'uburyo umuntu aba afise umuhamagaro aba afise kugira akora uwo munsi mukuru umuhamagaro sintahuye neza uvuze umuhamagaro ushatse kuvuga ukuntu aba yiyumva ategerezwa gukora uwo munsi mukuru we biramaze gushika hame wumva menga ntihoje umunsi mukuru yego biramaze kushikira aho naho biba vyagenze gute bivana nico gihe ukuntu mba niyumva muri je ukuntu mba meze nkavuga ngo ibi bintu ntavyo nokora none aho bushatse kuvuga mu mufuko canke muri mu mutima canke no mu mubiri mu mutima ukiyumva ati nahari umunsi mukuru numva nta unezererewe basi kuko umunsi mukuru ubeshejweho n'umunezero ako kana ariko numva menga gatumye nofite ibibazo vyinshi ariko reka mere nk'ubangira gato none hagati y'izo mpande zibiri iyo bishitse ntihabe guhimbaza imisi mikuru n'uruhe ruhande rukunda kubangamirwa ntirunezerwe
uruhande yo kutaba wahimbaje umunsi mukuru ureka kuhimbaza mu buryo uba wumva muri wewe utamerewe neza bivanye n'ukuntu bumeze. Nashatse kuvuga hagati y'abamama n'abigeme canke hagati y'imisore, hagati y'abamama n'abapapa hamwe n'imisore, ngira ntimwari mwantahuye neza, ariko nk'akaroro hagati ya wewe n'umukunzi wawe ndazi sinkekeranya ndazi biri mu nteguro hagati ya wewe n'umukunzi wawe hamwe guhimbaza umunsi mukuru bitoba, novuga ni wewe wobabara canke ni wewe yobabara? Mu gihe bitabaye je nobabara. Wewe wobabara? Yego nobabara. Eric nawe gute canke wewe ibisi mikuru ni kuraba jirandaba na cewe none we gute tubwire we nawe hagati yabo bantu babiri nuruhe ruhande rukunda kubangamirwa ntirunezegwe ntiruryoherwe? Bo abakunda kubangamirwa ntibanezegwe c'est vrai n'abakobwa nkuko yakivuze kuko bagira uruhara ruto mu gutegura uwo munsi mukuru. Bagira uruhara ruto gute? Bagira uruhara ruto dufate watanguye umubaza ati wafise umukunzi arakubwira ati ndamufise, uramaza none mu gihe mu mutogira umunsi mukuru ninde yobabara? Cyakubwira ati nije no babara ntiyanibeshe na gato ariko jivyo egara twenze none mbega ntivyoshika nawe akaba ari ubabara Eric? Dufate yuko unyamukunzi ari wewe wuyu nyene, reka rubuci ndababaza dufate ni mwege nyene, dufate kwa twebwe nyene kubera iki ari wewe ubabara none? Je shobora kubabara kubera ntabangiye kunezerwa nanje mbona ati abandi babajanye baranezerwa canke mugaje iyo fise uburyo ni jewe nopfuma basi ndabikora kanezerwa. Eric hagiye iyo bishitse ugasohokanwa n'umukunzi wawe eske uvyifatamwo gute? Ndavyifatamwo neza bivanye n'imigenderanire dusanzwe tufitaniye canke uca muri wa mugwi abantu bavuga ati ako nagasuzuguro sagasuzuguro gusa nanje kwindi ncuro ndamudubura gute uvuga ati nk'ubu ku Noheli Jenny yansohokana akangurira isoda zibiri akampa nyene n'utuntu two gufungura nanje kwibonane zine ndamudubura baguzi bimbonesha kuri Bwiza by'Uburundi murumva yuko ibintu bijanye n'umunsi mukuru turiko turahanahana ivyumviro kumbure wewe ubusanzwe wari ufise ukungene wari biteguye n'ukungene uzobikora, ariko turiko duca ijya nino twumve mbega nubuhe buryo bwo twashora kubikoramwo duciye mu bintu byo kuganira duhanahana ivyumviro na cane impanuro. Keza vyukuri urumva ko uri tayari kuzomusohokana Eric kuwo munsi mukuru? Yego jendi tayari mu gihe mbafise uburyo. Mu gihe utobufise nawe niwe azoca gusohokana? Oya basi hari gihe mwese mushobora gusanga mwabuze. Mbega iyo bishitse mwese mukabura naho bica bigenda gute? Twokwihangana hanyuma ivyo twokwihangana tugakora basi ivyo dushoboye, sikuvuga basi ngo wirigura musohokana umunsi mukuru ashobora kuhimbaza basi wabuze nico ufata ugatamba, ivyo navyo birashoboka kuvuga ati ndahimbaje umunsi mukuru bivanye n'uburyo ubufise. Reka mfate yuko we uri ambassadrice w'abamama n'abantu babigime nibo baserukiye bose, mbega bose bashobora kwihangana nkuko wewe bavyihanganira? Abamama n'abigeme no basaba yuko iyo ku munsi mukuru babuze bihangane kuko umunsi mukuru ntubuheze n'indi misi mikuru ibikiri inyuma, ushobora kwihangana bivanye n'ukuntu ububayeho. Ego dufate hajya mu kibano ubaye canke mama muragendana ce bagenzi biwawe ubona ni bose bashobora kuvyihanganira? Oya si bose bashobora kuvyihanganira, hariho abato bishobora bivana n'impano umuntu abafise. Hariho umwe abuze umusohokana usanga afise kuri rendezvous nka batatu ugati uyu vyanse canjana n'uyu uyu vyanse nawe canjana n'uyu, ubwo we ntubure uri mu bafise ivyo vyiyumvira? Oya jivyo ntavyo nokora, no kwihangana vyase no bifata uko nyene nuko nyene vyo bavyagenze. Ati rumwe na Eric mimbaniye neza. Ego Eric mbega we vyogenda gute na cane hajya mu kibano ubu baye usanze abandi ba legend? Cheko ndabona nawe uri mu bantu batoroshe bishitse bakavuga ati no munsi jewe umube wanje canke umukunzi wanje no munsi ifire tuyifatira ku mazi, ukumva nk'abagenzi bawe bose gahunda barayifise nawe ugiye kuraba mu mufuko haragaragara wo vyifatamwo gute? Bo
kurya natanguye ndabivuga ati gusohoka bivana na kamere y'umuntu kuntu ameze mugaje we nkaje uko meze ndasohoka bien sûr ndasohoka rero mu gihe mbonye uburyo bwase kwanza ntegerezwa kuba mfise iyo impression yo kuvuga je ntegerezwa gusohokana umukunzi wanje tunezerwane hamwe tuyage tuganire yego ku bihe vyagiye bishika turabe aho ibintu bigeze twicara ahantu tuvugane kuwo munsi mukuru bimaze kugenda uko rero nkasanga amahangiro nari mfise ntiyagenze neza no kwihangana nko akivuze ati n'uburyo bwinshi bwo kwinezereza kugira muvye muravyibuka mu buzima mwe nawe ati hari ibihe twaciyemo yavuze ati woshobora kumutuma ko mukabonana mugatamba akaziki burya nawe gutamba akaziki usanzwe ubikunda ndabikunda cyane nawe nyine arabikunda cyangwa warabimukundishije bo yimvugire uburyo bwo kunezerwa buri kwishi udashoboye gutamba ushobora gukora ikindi kintu ukavuga ngo naho nabuze buno buryo reka ninezereze muri ubu buryo kugira nanje mvuge ngo ndahimbaje umunsi mukuru yego ndumva byishimo rabihurizako yego ndibaza nta gushavura nta mwikomo uzo kugira uboneka oya nta mwikomo murakoze cyane bakunze iboresha kuri Bwiza by'i Burundi murumva ko ikiganiro kiryoshe cyane abatumire nabazaniye bariko bakiganiro kandi bariko bavuga taco bisigarije mbega ndababaze batumire hajya kudasohoka ku munsi mukuru canke gusohoka ku minsi mikuru vyoba bishobora guteza ingorane hagati y'abantu babiri izo ngorane zo bariza murakoze cyane ntiwatomoye neza hagati y'abantu babiri abari mu basanzwe bari nko mu rukundo nafashe ko uyu ari ambassadrice w'aba mama nabigeme nawe unovuga yuko niwe waserukiye abantu babashinga naye n'imisore nibo turiko turavuga murakoze cyane ikintu cya mbere no vuga uramutse uvuga usohokane umuntu ukiryo hangiro ryo kuva umusohokana ntiwumve yuko ugiye kunigagura amakoko nkuko bamwe bakunze kubivuga canke kunywa nyene gushitsa naho ivyo urabikora mugabo ufise n'indi jambo nyamukuru ryakujanye ikiganiro kwanza ubwa mbere ikiganiro hama mufata ivyo bintu vyo kwinezereza mugabo munaganire ariko menga ntikuratomora neza shaka nashaka udusobanurire iyo wasohotse canke utasohotse ingene bizana ingaruka mbi murakoze cyane iyo wasohotse birashobora kuzana ingaruka mbi kuko mushobora kuba mwasohotse muva iyo muvuye mumvikana muyaga ariko mwashika aho hantu mwasohokeye ugasanga hari intamba myene muhuye nazo ugasanga hari ibintu mudahurije ko usanga rero ibintu bigenze nabi uri kuca hirya nturi kuratomora neza reka umutumire mugenza dudurira ko neza bavyagenze gute aho umusohokana mugabo bigasha bizana umusaruro mubi iyo wamusohokanye ugaca usanga bizanye iyindi ngaruka mbi ni mu gihe ushobora guca usanga uri kuramubwira nk'ibintu mutari mwumvikanye nk'akarorero dufate nk'umuhungu yasohokanye umukobwa agaca ashaka kumujana nko mu hoteli ivyo birashobora kuzana iyindi ngaruka mbi ugaca usanga birabaye nabi hajya urabishika akamubwira ati tugiye gusangira agafanta gusa mugabo ife ya mbere kabari mu hoteli ego ivyo navyo birakunda gushika urumva habica bizana ingaruka mbi Eric nijyaye naho kutamusohokana biza usanga vyazanye ingaruka mbi utamusohokanye ingaruka mbi zishobora gushika umuntu utamusohokanye nuko ashobora kutaronka amakuru cyane cyane amakuru gute utamusohokanye urashobora kutamusohokana ugasanga wasohokanye uwundi wa muntu urumva cyasigara atamakuru afise nuvuga ati n'ingaruka mbi yo kutamusohokana bakoze iboresha kuri Bwiza by'i Burundi murumva yuko ushobora kudasohokana umuntu ufise gahunda yo gusohokana uyundi niko ushatse kuvuga ni ingaruka mbi kumwe utasohokanye kuko niyavyumva biramubabaza ku mutima biramubabaza yego nawe kudasohokana umuntu nijyari bizana ingaruka mbi ushobora kutamusohokana bikazana ingaruka ugasanga abandi baramusohokanye ivyo navyo birashoboka ico naco n'ikindi cyumviro gishasha ivyo birashoboka urashobora kumugumiza ngaho abandi bakamusohokana yego cyaho ugasanga bizanye indi ngaruka mugatangura gushwana
ariko keshi nibaze ko ureka kumusohokana kubera ataburyo bufise. Murakoze cyane. Ni ryari gusohokana umukunzi canke gusohokana umudamu canke abagenzi bawe kumusohokana canke kutamusohokana bizana avantage? Murakoze cyane. Avantage bizana nuko iyo musohotse murigishanya ubwa mbere na mbere bwobwo mukamenya horase mwari mufitaniye ahigeze urugero igeze ko mu kiganiro mariko muravuga mu mwanya mwasohotse. Ego yo umusohokanye hari ibintu byinshi mushobora kuganira ugasanga biragenze neza, nivyo navyo bikaba imwo ikintu gikomeye, ugasanga mwavuganye nk'abubatse, ugasanga mwiko muraganira ivy'urugo, ivyo yo wamusohokanye ivyo navyo birashobora kuzamo ikintu gikomeye. N'imigambi yose y'umuryango ugasanga ikugenda neza. Ego ivyo navyo birashoboka. Ni ryari iyo utamusohokanye naho bizana avantage? Bivanye n'ukuntu ushobora kumushikanaho bakamugutwara. Ivyo navyo birashoboka. Bakunzi mureshe ko Bwiza by'i Burundi. Eske mbega cyasubira nkabaza bihora bishika Eric ugasohokana umugenzi wawe mugabo bikarangira atari umutahanye? Navyo bibahubona ko ubu ibintu bisigaye bigoye. Ashobora kuzukurusha uburyo ugasanga kwihangana ko umuntu wasohokanye ni guke. Mwagiye muri bayi rutahuru umwe. Bisigure yuko abubu bikundira ibiboneka. Na cyane cyane. Nangwa. Oya si bose ariko mwaba muturenganije si bose bivana n'umutima umuntu abasanzwe afise. Ego. Ni gute ushobora kubona ko uwo muntu ivyo bintu adakunda amaro? Igihe muba mubanye none umuntu murinda mubana waramaze kumubona kuwa wakunda amaronko canka atayakunda. Ivyo navyo umaze kumubona bituma ucuheba no kurigura musohokana. Ivyo navyo byo babitwara umwanya ungana gute ugira ubone ko akunda amaronko cyate yakunda? Uyu muntu mubana uramubona bivanye n'ukuntu na wewe usanzwe umubona muhira. Ivyo urashobora kumubona vraiment ukabona ati umuntu arakunda amaronko reka ndamugumiza. Ariko hari akana bakunda kuvuga ngo guhisha ingeso. Aho umuntu usanga hisha ingeso atavyuzi akakwereka yuko yena ari umuntu w'umumarayika. Kumbe nawe imbere ari novuga ari intambwe. Rero bica biba bigoranye ariko nibaze yuko naho ushingeso urabanza ukamujana umaze kumujana urashobora kumwiginda ingeso. Bakunzi mbonesha kuri Bwiza by'i Burundi murumva ko ikiganiro cyaryoshe cyane tumere nkaberekeza ku musozo. Mbega batumire burya twavuze ubuzima bw'imbere y'imisi mikuru, turavuga ubuzima turi mu misi mikuru nyene ari uburyohe ibintu bimeze neza. Mbega burya inyuma y'imisi mikuru naho ubuzima buba bwifashe gute? Bivana n'ukuntu muba mwateguye uwo musi mukuru. Igihe ububona ufise uburyo uragerageza umusi mukuru ukawuha uburyo bukeyi kugira ngo inyuma musubire kuronka ubundi buryo buzobabesha. Mu majambo makati inyuma y'umusi mukuru ubuzima burabandanya. Ubuzima burabandanya. Eric byavuze nivyo. Ego inyuma y'umusi mukuru ubuzima burabandanya bivanye n'ukuntu wawuteguye. Ariko kuwutegura nyezina urawutegura wisunze uburyo usanzwe ufise ukaraba umunsi mukuru urisubiriza nahanyuma muzosura mu uhimbaze aco gituma uwuhabije ukavuga ati amahera ndayarekeye umunsi mukuru ukiyumvira ati inyuma y'umunsi mukuru zobandanya tubaho aco gituma rero inyuma y'umunsi mukuru uzima burabandanya upfa kupanga neza gusa. Je naheruka mu misi yahera washobora gukorera amafaranga ici ryose. Ntugura impuzu nivyo nahora mbona sinzi kuba ariko bimeze. Nukuvuga kwezi kwindwi kumunani kw'icenda kw'icumi ntugura impuzu ukagura impuzu zo kwambara ku Noheli. Ivyo navyo bivuga kwiki? Ni kirumarana cyane cyane ariko ntuhereza akayo mahera yose uba wakoreye. Mugabo umunsi mukuru urawitegurira ku buryo nyene werekana ati uwo munsi uri special umunsi ntayegayezwa. None by'ukuri imisi mikuru niyo yo kubegwa gusa. Imisi mikuru naizo mpuzu uze ku munsi mukuru ziba ziheze urasuruka kumuzambara mugabo kavuga iyi nari nayiguze ku munsi mukuru. None kuki utoyigura hakiri kare ukabura yambara hakiri kare? Nico yatuma witwa umunsi mukuru. Keza we naco bivuzeko kubijanye n'umunsi mukuru kujya kuntu umuntu usanga yarahevye kugura impuzu cakayigura kayibika maka kazoyambara ku Noheli cyo kwibona. Ivyo navyo ni vyiza. Ni vyiza kubera biba bivana urashobora kuvuga ati inzo yambara ku munsi mukuru nico gituma bawita umunsi mukuru ubugomba kwinezereza. Kwinezereza. Ego.
kwerekana ibintu bishasha ku byo warusanganye. ego kwerekana yuko washoboye kuronka akantu ku munsi mukuru wari wawiteguriye. Mbe burya birabishika umuntu akigana uyundi mu kwitegurira umunsi mukuru. Ivyo bihora bishika. Birazana ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi? Bizana ingaruka mbi kuko ntimuba munganya uburyo. None bizana ingaruka mbi gute kandi uba wamwiganye kugira ushobore kuboneka mu buryo wari wipfuje? Ashobora kuba afise uburyo bunini nawe ugasanga ufise uburyo bukeye. Ugiye kumwigana wewe bikuzanira ingaruka mbi. Bikuzanira ingaruka mbi. Yego. Eric, sabwe je sinumva yuko kwigana umuntu bizana ingaruka mbi imisi yose. We niko vyumva? none gashana kako muhura ubuza amahera akorera nyambubonye yambaye impuzu izimvye ubuzi amahera yayiguze aho yayakuye ico gituma kwambara kwitegurira umunsi mukuru sikuvuga ngo kwambara impuzu yibe irenze mugabo akantu gashasha bien sûr yego nyamba atari banga nakahe kantu wateguriye umukunzi wawe ku munsi mukuru? nk'agashugwe none agashugwe barakambara ntibakambara mugabo turiye nk'agafoto agaserufura urabona bano bantu bari bahaturiye. Nawe keza nyimba atari banga nakahe kantu wateguriye umukunzi wawe ku munsi mukuru? Ku munsi mukuru umukunzi wanje bivanye n'uburyo mbona afise nategura yuko namugurira akantu ariko kari mwibanga. Bakoze imbonesha ko y'ibyiza by'i Burundi mwamaze kumva ko ikiganiro ari hindura ingendo turabira hamwe mbega imisi mikuru tuyifatamwo gute ugwaruka ndetse n'abakoze mu miryango mbega by'ukuri twari dukwiye gufata ubutunzi bose tugahereza ku munsi mukuru. Baheje kutubwira ko inyuma y'umunsi mukuru ubuzima haba hageze ahubwo ko butangura bubandanye. Mbega ndababaze batumire ni kubera iki mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri usanga hari crise idasanzwe? Murakoze cyane. Igituma haba ari crise idasanzwe nibaza ko biva ku kuntu ngira amahera atabari karaboneka neza na cyane cyane uri kuriyubaka. Kwiyubaka gute? Kwiyubaka no kuvuga amahera wari ufise urashobora kuba wayakoresheje ubutanguye bushasha umwaka ubutanguye ni mu ntango z'umwaka bien sûr kuyakoresha mu misi mikuru cyane. No mu misi mikuru nyene aho nyene niho nashaka keza gufata amafaranga yose wari ufise ugasanga uriko uragerageza kwigira umuntu adasanzwe mu misi mikuru ariko ukibagira ko mu kwa mbere no mu kwa kabiri ndetse no mu kwa gatatu abahegereye impeshi ugasanga amafaranga rero wewe uriko uyakoresha mu buryo novuga budatonze ku murongo. Ivyo wewe wovyakira gute? Mbega abo bantu nakahe kajambo babwira? Abantu bafata uburyo bwabo bakabuhereza mu misi mikuru nagomba ndabasabe yuko uburyo urakoresha uburyo buke mu misi mikuru ukaziganya ayandi uzokoresha mu kundi kuntu ko kubaho. Ushobora gufata ubuzima buguma bubandanya urashobora gufata ugakoresha make dufate ufise nka 5000 urashobora gukoresha n'amajana 5 ukavuga ngo nakoze umunsi mukuru kugira ubuzima buzogume bubandanya. Nkakaroro nk'ubu ni kiye kintu ushobora gukoresha ca 5 kitwa kwakoze umunsi mukuru naho no gura imbombo nayijya nkavuga ngo nkoze umunsi mukuru. Bakunze imbonesha kuri byiza by'i Burundi murumva ko ibintu bitoroshe na gato imisi mikuru turayitwaramo ugutandukanye bikadusigira imvune bivanye na mikoro yacu mu gusozera. Ambassadeur mwese mwaserukiye inkumi n'imisore mwaserukiye abapapa n'abamama shaka impanuro naha nk'aba mama canke abigeme cyane cyane kuba mama tumenye ukuntu twigenza mu misi mikuru niduce dushaka ko abagabo baduhereza ibintu ngo twambare tubegwe cyane hanyuma mu nyuma ngo twibagira uburyo tuzosubira gutunga imiryango yacu. Nabasaba yuko aba mama muri iyi misi mikuru tumenye ukuntu twigenza neza ukuntu twitwara neza muri misi mikuru tubonye ndetse n'abagabo bacu bagiye konona uburyo ngo babumarize mu misi mikuru tubankire kugira ngo dushobore kumenya ukuntu tuzosubira gutunga imiryango inyuma y'imisi mikuru. Yego Eric nk'ubu ufise gahunda yo kunezereza umuryango wawe cyangwa kunezereza umukunzi wawe kaza wumva ahubwiye ati stop ivyo bintu bireke wewe uvyakira gute? Navyakira neza navyakira neza stop completem ambwiye ati hagarika gabanya pana heba Burundi
kuko urumva abanyiciye vibe je mba nateguye ugomba kunezerwa yego mba ngomba tunezerwane hamwe namuteguriye ikintu mava ndamushikiriza nta mpamvu yo kumbuza kandi n'amafaranga ni ubuyinjiza amafaranga ni gwanje mbe nawe nizihe mpanuro uha abantu baba papa canke imisore mino misi mikuru bakunda gukoresha uburyo bw'umurengera usanga baba badafise aho usanga kenshi birangira abana basigaye no mu makredi bakazosigara barayariha inyuma y'imisi mikuru nirihe jambo ryo batekerera ryoza ribafasha mwino misi mikuru. Murakoze cyane ijambo notekerera abasore bagenzanje n'abapapa nuko nta muntu mpanuye ngo nahebe gutegura imisi mikuru ariko kora igiharuro uburyo bufise ububuzi niburi burikoresha icicumi cy'amafaranga ufise icicumi yego kubera umwaka ni munini kuva mu kwa mbere ushika mu 12 ico kiringo bisigure ufise umuriyoni ukoresha 100 koresha 100 ufise miliyari naho ukoresha umuriyoni naho nyene ntacyo vyica bivanye n'ukuntu nyene uba wibona icicumi c'uburyo ufise. Ndabashimire cyane gose murakoze cyane ariko mu gutandukana nkoreshe rino jambo ngomba ndababaze akabazo kamwe mbe burya umusi mukuru n'urubanza bihuriye kuki bitandukaniye kuki. Murakoze cyane meze nk'uwishura umusi mukuru ni kintu no musi uhimbazwa ku itariki izwi no kuvuga nyamba ari ku Noel tubatuza izoba itariki nini ari kuri bonane tubatuza ati ni ku itariki nini ubone no kwita umunsi mukuru. Ngiye ku rubanza naho ni ibintu wenye no shobora gutegura ubwawe ukavuga samedi ndabona no kora kantu canke hari nk'icyakubaye ukavuga ati reka kino kintu nzocibuke itariki nini dufate nk'ubu wa nk'umuvyeyi yarose umwana akamusabira nk'ibatisimu no kuvuga iyo batisimu izoza bamuhe igenekereza izoberako mugasi kuvuga ngo abantu bose bagirira ibatisimu mu mwaka iyo tariki ubwo n'urubanza rero namwe mu byumva gute. Umusi mukuru cyane tubonamo umunezero iyo tuvuze kandi umusi mukuru baba bawiteguriye urubanza yegura gwitegurira ariko simanza zose ziba zirimo umunezero ico niho bitandukaniyeko. Nk'akarorero imanza zitaba zirimo umunezero harashobora kubaho imanza z'urupfu mico gihe ntiwavuga ati n'umusi mukuru oya wose navuga ngo n'umusi mukuru bisigure ko urubanza ni ikintu utegura ni ikintu utegura udashobora kuvuga ngo kizosubira kuba yatariki nari nagiteguriyeko yego ariko umusi mukuru bishobora kuba ari ibintu biba igihe kizwi kandi kitazohinduka yego ivyo navyo birashoboka. Bakunzi bimbonesha kure Bwiza by'u Burundi namwe murashobora kugira ico muvuze ngaho muri commentaire kandi kagusa ukatubwira ico utahura hagati y'umusi mukuru hamwe n'urubanza. Aha niho novuga dusozereye ikiganiro cuno munsi hindura ingendo tukaba tweko tuganira ducigani no ku bintu bijanye n'umusi mukuru narirya ibihe twimirije ari ibihe byo guhimbaza imisi mikuru ya isozera umwaka ariyo Noheli na Bonane. Rero twacigani no turabira hamwe icari cyo musi mukuru turaraba mbega n'iryari tuvuga ko ari umusi mukuru n'iryari dushobora kubona umuntu ko ari mu misi mikuru nizihe ngaruka mbi zikunda kudushikira nizihe avantage zidushikira mu gihe turi mu misi mikuru twayihimbaje canke tutayihimbaje ivyo byose mwavyumvirije mu kiganiro twakorze nkuko mwavyumvise. Rero ndangize ndabashimira mwege mwese mudahengeshanya kudukurikirana ndabakeburire kuba taragira subscribe canke follow aho ndavuga kuri chaîne ya YouTube no kuri page ya Facebook hose wandika Radio Television Burundi Bwiza RTBB uca ubibona ugaca ubikora ni kugira uzoze uribera uwa mbere mu kuronka amakuru canke ibiganiro bizoba vyashizwe ahabona. Rero ndabashimiye cyane kandi shimire abatumire ndabasabe bibutse akazina abariko baradukurikirana. Murakoze cyane akazina kanje nkuko natanguye ndakavuga ni Eric Ndayumva neza.
murakoze cyane. murakoze cyane izina ryanje ni Keza Graziella. Ndabashimiye cyane mwese ndabivuze ko wari yakibateguriye akaba ari na jewe ni Simplice ni teriteka twari kumwe namwe kuva mu ntango gushika ku musozo ndabipfurije kubandanya mugubwa neza mu banyu no mu byanyu ciao ciao naho butaha. Radio television RTBB ni Bwiza y'Uburundi bwiza.